burya abarundi turafise ibakwe kubona twamenye Imana kera. Hariho uwigeze kumbaza, yari umuyisilamu, yabonye hariya turiko twubaka Igitega kuri rya gicaniro c'isezerano, ngo none mu Burundi ngo birashoboka ngo abakirisu n'abayisilamu bakicara hamwe bakigisha ijambo ry'Imana bagataha amahoro. Ntego cyane, ngo ibintu ntibisanzwe. Ngo none ngo tubwire ibanga ryanyu. Nta rindi banga, nuko Imana yiretse abarundi Uburundi bukiremwa. Kuko mu Burundi twebwe ivyo vy'amadini, idini n'idini muga turazi Imana, kandi kuva kera ata madini arazi. Ni ikintu gihambaye cyane, ni ntahe tuba dukwiye gushinga muri iki gihugu. Jewe aho ntangura kubibona neza ni mu byo batubwiye byashitse Imugera twese turazi ko ari iwabo w'Imana. Navyo nyine vyarantangaje kuko abene Israeli bavuga bati ku musozi w'Imana. Natwe mu Burundi ngo mu Mana za Mugera, umusozi w'Imana, n'umwami yabazi ko ariho aja kwambariza Imana. None yimviriye gute ku musozi? Hanyuma rero igihe abamisiyonare baza bambwiye ko vyari ibintu bibiri. Kimwe bavuga bati muri Afrika abanyafrika basenga ibigirwamana, amashetani. None rero mu Burundi twumvise ahantu basengera iwabo w'Imana, mu Mana za Mugera. Reka rero tuje gusambura ivyo bigirwamana. Ngo yari inzira ya mbere. Bavuga bati tuje gusambura ivyo bigirwamana. Bashitse Mugera bararondera ibuye two badusenga barabura, bararondera ibishusho vya bihari barabura. Hanyuma haca haba ikindi kintu kidasanzwe, ngo ibitwazi bari bajeko ngo vyaragiye bishitse hajya hejuru Imugera, bica biranka kubandanya urugendo, bica biraryama, baca bibaza ko birushe, baca bararuhuka. Mugabo ngo mu migambi bari bafise bo bashaka kuja kubaka hariya mu mataba ya Bugendana. Mugabo ibitwazi bica bigumaho, bigumyeho bukeye barakubita biranka kuvyuka. Umunsi ugira kabiri, ugira gatatu, baca bafata ingingo bati naha nyene, baca baguma. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri, Mwezi yumvise bahaje, yabonye yuko Imana y'i Burundi itewe, kubona baciye bicara mu kibanza c'Imana y'i Burundi. Aca ahanuza umumenyesha Imana wiwe, kuko urazi umwami yagendana n'umuhanuzi mu vy'Imana. Aca aramubaza ati tubatere. Hanyuma umuhanuzi ngo aca amubwira ngo bareke, ngo niba batarabi Imana ngo yo nyene izoyibirukanira. Mwezi aca arareka kubatera. Nimurabe uno munsi, gushika uno munsi niho bari, kandi ubu patiri yarabimbwiye, Imugera hajayo mu bwiherero gusenga n'abayisilamu n'abaporoti n'abakatolika bose bahurira Imugera. Vyerekana ko jewe ndavyita ko ari isezerano rya kera ryari rihuye n'isezerano rishasha. None mwabisigura gute? Ega ibintu vy'Imana nivyo nyene vy'insigabwenge. Mu Burundi rero turafise iyo Mana yatumye tuyimenya hakiri kare ari Imana imwe rudende, kandi yaremye ijuru n'isi. Ivyo ntawe bideha, ikimenyamenya. Abavyeyi mu guhoza abana bavuga bati ihorere mama, Imana yakumpaye icoma tugahura. Bari babizi yuko Imana ntukorako, ngo Imana bivuye kumana hejuru aho udakora. Nico gituma abarundi bari bazi ko Imana iri mwijuru, ngo Imana yakumpaye ngo icoma tugahura. Arazi yuko umuntu Imana ari yitanga umwana,
ngo ico mpa tugahura ngo nopfukama nkayisenga ngo nkayisasira indavu. Nuvuga abarundi bari bazi Imana kuva kera. None rero uno munsi ntitwumviriza ayo mosha mabi avaho batamenye Imana kera aho bayiga ko twe twayose mu maraso. Ntituze turumviriza mosha mabi rero ava inyuma ngo atujane mu yindi nzira Imana itari yarateguye. Kandi tuyisavye turazi yuko ibintu byose bizogenda neza.